Hello everyone, how are you? Welcome. Reka tubandanye n'icongereza hanyuma nkuko twabivuze dufise ivyigwa vyiza vy'icongereza bidufasha kumenya neza icongereza. Ukaba utaragira subscribe banza urabaho hepfo handitse s'abonner canke subscribe uhafyonde ucujana hari imbere gato hari akantu k'agakengeri imbere ya subscribe nyene utubona ku gakengeri tugafyondako amutusonda hejuru handitse puts canke handitse all mugo manje gusonda kwa kengeri niho ucubona abantu handitse puts canke all hama naho hafyonde kugira ngo ivyigwa vyose uzoce uba mu bambere mu kubibona. Ushobora kwibaza ati mbega uyu muntu ariko aravuga ko ntamubona arihe? Je ntumbona ariko jeho ndakubona. Ego nashimye kubereka screen gusa kugira ngo ivyo nigisha mubibone neza hama muvyige muriko muranavyisomera kuko sinigisha mfuta. Hari umwigisha mu Burundi ngo yakunda kwigisha azarafuta benshi muramuzi. Rero je sinigisha mfuta biguma ngaho kugira ngo uze uravyirabira hanyuma ubisome dusome twese hama dusigure. Sawa, titre ivuga ngo hotel vocabulary canke phrases. Hotel vocabulary or phrases. Tugiye kwiga ku majambo yerekeranye n'amahoteli. Ushobora gutembera, ushobora kuronka akazi muri hotel, eka mu buryo butandukanye ugasanga aya majambo urayakeneye. Reka rero dutangure aha ubwa mbere ku gatre ka mbere havuga ngo a receptionist. A receptionist canke front desk staff. Front desk staff. Uyu ni ujya muntu muri hotel ucinjira winjiye nyene muri hotel uca umubona niwe ushikira ku bwa mbere niwe agira ibintu twita to check in and to check out. Niwe ushikira ko ukamubwira ivyo ushaka akagufasha kugira donc enregistrement akagusaba passport n'ibiki iyo ushaka gufata icumba muri hotel akagusaba ivyangombwa vyose eka vyose akabitunganya. Niwe twita a receptionist or a front desk staff. Niwe akubaza ati welcome, how can we help you or what can we do for you, ibintu nk'ivyo. Reka tuje kwijambo rya kabiri, to book a room. To book a room. To book a room gisigura iki? Aha turabona ijambo book. Book. Beshi abantu mwaciye kw'ishure muca mwibaza ngo book ngo ni ibitabo, ariko kubera ko turi muri hotel to book risigura iki? To book risigura nk'akarorero ukaba uri Bujumbura ukabona uri ngaho Bujumbura nyene ugaca uja kuri internet ugafata icumba c'ihoteli nk'i Dar es Salaam canke i Burayi ugafata icumba c'ihoteli. Ni ukuvuga ukagifata icumba ukagifata nk'uno musi ariko uzoja gutangura kuharara nko mu ndwiza canke nyuma y'ukwezi canke nyuma y'amezi abiri navyo birashoboka. Nivyo bita to book. Rero uba wagize icyo twita booking. Booking. To book a room it means to reserve accommodation. Ugafata icumba kugira ngo niyo wagenda ntibizokugore na gatoyi kubereka passport n'ibiki n'ukuntu wabukinze vyose baca baraba mu mashini baca bagusanga bigaca bigenda neza. Keshi abantu benshi barabigira iyo bagomba gutembera canke muri vy'inkino z'umupira benshi barabikora kugira ngo hotel ivyumba ntibihere atararonka aca bigira kare ukabikora en avance. Reka tubandanye kuri ijambo naryo to check in. To check in or to check out. To check in means what? To check in means to register someone upon their arrival. Nukuvuga nukwaregistra umuntu agishika muri hotel. Ibi bigirwa nabande n'aba receptionist. Receptionist or front desk staff nibo uha passport ivyangombwa bakaregistra bakaguha n'ico bakakubwira ati ugiye mu cumbi iki byose bakavyandika bakaguha ivyangombwa vyose n'urufunguruzo byose. Hari ubugize check in. To check in nukuvuga nigihe bandika ibikuranga n'icumba ugiye kuraramwo byose bakavyandika. Ego no kuri aeroport tuzoyibona tuzokwiga ku bintu vyerekanye na aeroport ibintu za to check in na to check out byose biriyo. Hama to check out. To check out naco gisigura iki? To check out gisigura nigihe uba imisi yo kuba muri hoteli wewe iheze ushaka kwisubirira inyuma canke kwigira muri business ziwawe
nigihe ugenda hanyuma kuri uja ku receptionist nyene canke kundi muntu ashobora kuba bijejwe bivana, hanyuma akandika akavuga ko uvuye muri hoteli, akagusubiza ivyangombwa vyawe vyose hama ukigira. Nivyo bita to check out. To check out ni ukuvuga turafise to check in and to check out. Birumvikana. Donc to check out means to register someone upon their departure at a hotel. Departure ni départ mu gifaransa. Départ hama arrival ni arrivé. Ni ukuvuga to check in iba igihe udonk washitse kuri hotel at your arrival, hama to check out now at your departure. Departure ni ukuvuga igihe ize départ ugiye. Hanyuma rero iyo winjiye muri hotel na n'uyu receptionist canke undi wari we wese akora muri hotel arakubwira ngo enjoy your stay. Enjoy your stay gisigura iki? Abakubwiye ati byukuri nezererwa no kumara iminsi ngaha muri hotel, iminsi yawe ugiye kwamara ugira umunezero, unezerwe, umererwe neza. Nivyo twita enjoy your stay. Wazi to stay gisigura kuba ahantu, kuguma ahantu kanaka. Rero enjoy your stay gifise iyo siguro. Haba turafise n'indi jambo ngaha musi, room service. Room service ni ukuvuga n'igihe umuntu yaje akaba yashitse mu cyumba ciwe. Room service gisigura iki? A room service is a service provided in a hotel allowing guests to order food and drinks to be brought in their rooms. Mu kirundi bisigura ngo ni service bagukorera muri hotel maze bigatuma wewe uri umushitsi ushobora gukomanda ivyo gufungura ukabikomandira mu cyumba nyene wibereye mu to order. Twabonye ijambo to order ni gukomanda ivyo gufungura muri hotel, muri restaurant. Twaracize ico cigwa ngaha kiriko kuri YouTube. Rero to order ukodaringa ivyo ushaka gufungura, ibinyobwa bakaca bikuzanira muri chambre nyene aho wibereye. Nivyo bita room service. Rero ushobora kubukora muri hotel, umukiriya urashaka kumubaza do you need room service? Urashaka kumubaza ati urashaka service yo muri chambre canke ugasanga nawe uri umu guest ukabaza umuntu ati do you have room service here? Timbega ngaha murafise room service? Hama gaheza akakwishura. Reka tubandanye hatugeze ku ijambo rivuga ngo a mini bar. Mini bar gisigura iki? Umengana kabari gatoya. Mini bar. Mini. A mini bar gisigura ni a small fridge in a hotel. A small fridge in a hotel. Ni frigo ntoyi usanga muri chambre yiwawe iyo wafashe chambre muri hotel, wisangayo ibirimwo ivyo kunywa wipfuza utoramo ico kunywa ushaka, ariko biba bizimvye. Muri icyo gihe biba bizimvye, ni ukuvuga ni igihe udashaka kuja kunywera hasi canke mu kabare ka hotel ukabatereka nywere ngaha nyene. Niyo twita a mini bar. Isanga muri chambre, usanga muri ivyo ushaka vyose, inyobwa n'ibiki kabiriyo. Hanyuma hatugeze ku ijambo rivuga ngo toiletries. Toiletries, murabona harimo ijambo toilet. Toilet. Iyo tuvuze toiletries ni bijya amasabuni, amavuta, shampoo, parfum. Ivyo nivyo twita toiletries. Ubisanga nivyo nyene baguha muri hotel nyene, iyo ushaka koga kwisiga kugira gute barabiguha. Rero umuntu akora muri hotel ashobora kubaza ati do you have toiletries? Do you have toiletries in your room or in the bathroom? Do you have toiletries in the bathroom? Ukavuga ati yes. Canke taziriyo ukavuga ati bring toiletries. Rero mu Congereza twabisiguye tuvuga tuti toiletries are articles used in washing and taking care of one's body. Articles used in washing and taking care of one's body. Ni kuye twabisiguye amasabuni, amavuta, shampoo, parfum n'ibindi biga byose dukoresha kugira ngo tube smart. Sawa, reka tubandanye. Aha ni housekeeping. Housekeeping kenshi usanga ari abakobwa, ni nk'umukobwa aja mu cyumba iyo atamushitsi ariyo akagisasa neza akongera akahakoropa. Bakora muri hotel indani. Saba cleaners, kwaba cleaners bakora hanze, canke ijambo cleaners riri more general, rikora henshi.
mugabo abo tubita housekeeping nibajya bakubura indani bakongera bagasasa ibitanda. It's the one who keeps the room clean. Umva nibajya baguma baraya ku bitanda bimeze neza, icyumba kimeze neza. Reka tubandanye dufise ijambo ngo bell boy. Bell boy ni umuhungu mwiza kabisa, a bell boy. Ariko ntigisigura umuhungu mwiza, ni it's a boy who carries guests luggage. Ni ukuvuga ni iyo ushitse kuri reception barakwakira ugatanga ibyangombwa hama bakakwandika ukariha hama ukaja muri hotel. Iyo rero ugiye muri chambre yiwawe mu kujayo hari umuhungu kenshi baba abahungu bakiri bato aca afata luggage gisigura iyo mizigo uba ufise, aca afata iyo mizigo uba ufise akayitwarira muri chambre. Niwe twita a bell boy. Yeah, it's the one who carries guest luggage. Guest yumva guest ni umushitsi, umva nurya muntu atwara imizigo y'abashitsi akayitwara muri chambre uwo muntu yafashe, niwe twita bell boy. Rero mu mico ni byiza ko mu mico y'abongereza cyangwa mu mico y'abanyamerika uramuha icyo twita tips, naryo amafaranga umuha atatu muguze ahubwo kubera ko ushimye service agukoreye. Ni byiza rero guca umuha tips. Rero hano tugeze ku majambo luxurious, charming, fancy, romantic, spacious, hotel. Ni kuvuga aya n'amajambo atandukanye dukoresha muri hotel. Urabaza umuguest cyangwa umuntu ari muri hotel kamaza nk'igihe agiye kamaza how was our hotel, how was it, ashavuga ati it was luxurious, it was luxurious, or it was charming, it was fancy, it was romantic, or it is spacious. Uvuga ngo it was igihe ugiye cyane ukavuga ngo it is luxurious, ninaco ciza mbere kuvuga ngo kuko ni kwiri ni kwizokwama. It is luxurious ni kuvuga ni nziza vraiment ni deluxe. It is charming ni kuvuga uyibonye irateye igomwe. It is fancy ni nkaco kimwe urumva nyene ni nziza cyane. It is romantic ndiyo gukundwa byukuri imeze neza cyane. Hanyuma spacious isigura ko iragutse, chambre zimeze neza ziragutse, eka byose imeze neza. Rero kirazira ko uvuga ngo it is good, it is nice. Oya, koresha nandi majambo luxurious, charming, fancy, romantic, spacious. Cyangwa it is a spacious hotel. Ndibaza birumvikana cyane, atahuye. Utaragira subscribe yoyigira hanyuma kugira ngo tubandanye twigira hamwe icyongereza. Thank you very much. I hope you enjoyed this lesson. Imbere hari ivyigwa byinshi kandi byiza. Stay tuned. Thank you.